Ndasubiye kubaramutsa bene data aho muri hose kw'isi yose, amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane namwe mwese. Ndi Françoise Habonayo, ndashimiye data wa twese ahoraho kuko asubiye kutwemerera kugira ngo tuganire namwe. Imana ishimwe. Hari benshi bama bambwira ngo bankumbuye, ngo nacecetse cyane, ariko mu by'ukuri si uguceceka gusa, nuko umuntu aba arindiriye kugira ngo yumve icyo Imana imubwira. Murazi neza yuko ataho naretse kubabwira icyo Imana yambwiye, kandi ndashima Imana kuko yabishoboje. Ndibuka umunsi Imana yambwira ati guhora icyo nakubwiye ngo ubwire abantu ngo ni icaha kibi cyane, kibi gose mu nyonga z'Imana. Ni naco gituma rero bene data muzokumva hamwe ndateba sinze kubabwira, handi nkanyaruka, ariko bivana nuko umwami Imana hari ico yambwiye. Rero uyu munsi nje kuganira namwe ikintu citwa kwihana neza. Kwihana neza, canke gukora ikintu neza, canke gukora ikintu mu gihe caco, canke gukora ikintu uko kibereye. Imana nishimwe. Muri iyi minsi nagize inzozi, umenga ni hirya y'ejo, nagize inzozi, kandi izo nzozi zanteye kwiyumvira cane kuri bene data turiko turajana mu rugendo. Izo nzozi zari zimeze gutya, nabona mfise ibintu mfise mu ntoke nka kwa kundi umuntu aba agiye guta imyavu. Hanyuma rero mbona abandi bantu, nka groupe y'abantu yari hakurya, hagati yanje nabo hari nkuko hoba haca nk'umugazo canke umwonga, canke ntitwari turi kumwe. Hanyuma rero mbona abo bantu rero nabo bafise imyavu bagiye guta. Hanyuma imbere yacu nko ku musozi mbona hariho umugabo ahahagaze, ariko araturaba twese, ndaba jewe kandi yongera araba n'abo bantu. Hanyuma rero abo bantu ngo bari bagiye guta nabo imyavu, ariko wa muntu arababona, aca afata inkoni niniya cane, aza arirukanga kugira ngo abakubite, ababwira ati aho hantu siho bata iyo myavu, aho hantu siho bata iyo myavu, saha bikwiye kuja. Rero afashe iyo nkoni, ba bantu baca baramubona afise iyo nkoni n'uburakari bwinshi, baca barahindukira basubira inyuma. Jewe rero nca ndamubonye ndaheza guta iyo myavu, nca mbona nyene mu mwanya ndamura turi kumwe, nca ndamubaza nti ariko kumbure wewe ntufise ubwenge bwinshi kweri, ingene washoboye gutuma bajya abantu mu mwanya mutoya bumva ico uvuze utabanje gukoresha amajambo menshi, ariko ukuntu wabikoze watumye baca bahindukira ubwo nyene, baca bareka gukora ico bari bagomba gukora kitari kibereye. Nca ndamubwiye nti ariko none wewe ko ufise iyo strategie wakoresheje, warabaye umwigisha? Aca arambwiye ati egome, jewe narabaye umwigisha. Rero tuba turaganira ibindi bisanzwe. Ariko bene data maze kubona izo nzozi, nca ndasenga Imana, Imana none ibi bintu bisobanura iki, ibi bintu bivuga iki? Imana iransobanurira ati bisobanura abantu guta imicafu ni ukwihana. Ni ukwihana. Murazi ko muri urugendo nta ugororotse nta numwe, twese tugenda turihana. Iyo umuntu agize ishabona kibi arihana. Hanyuma ariko ndavuga ni none bariya abantu boko bari bagiye guta imicafu, ni kuki uriya muntu yabakubise, yagomye kubakubita akabirukana ko akababuza, kandi byaboneka ko arakaye cane. Imana irambwira ati Imana irarakazwa rwose n'abantu bihana ukutariko, bihana nabi. Mwene data ndagomba umve ibyo ndiko ndavuga muri kano kanya, bishavuze Imana. Uko nabonye uwo muntu yarashavuye bikomeye cane, ku buryo bw'uko atanaronse n'amajambo abikoresha, ahubwo yafashe inkoni aza arirukanga. Uwo mbwira uti none kwihana nabi ni ukugira nte? Umviriza inshuti yanje, muri twese ntawe utazi kwihana. Ijambo ry'Imana riratubwira yuko dukwiye kwihana
umuntu wese akihana ibyaha yakoze. Ariko muri kino gihe tugezemwo abantu mu kwihana kwabo barabihinduye ukundi ku buryo bw'uko umuntu avuga ngo jewe ngo nagiye ngo nabibwiye Imana, ngo kubibwira Imana birakwiye ngo nahejeje. Mu ruhande rumwe hari aho wokumva umenga niko bimeze, ariko mu rundi ruhande naho ubona umenga hariho ikindi kintu cokorwa. Umviriza ndakubaze nshuti yanje, hamwe woba wivye, kandi ibi bintu maze kubivuga kandi n'ikindi gihe narabivuze, hamwe woba wivye computer ku kazi, ukagenda ugatwara iyo computer ukayiba, umaze kuyiba ukayitahana muhira, akaba ari ukoresha bya bikorwa byawe by'iminsi yose, hanyuma mugahura n'ijambo ry'Imana rikakubwira yuko kwiba ari icaha. Mbega wocugira hante? Ucugenda imbere y'Imana utewe Mana mbabarira narivye, urabona iyi computer mfise niyo nivye. Sawa, ubwira neza. Hama rero ugacugira iki? Ugacubandanya uyikoresha. Umviriza nawe, ukwihana k'uyu munsi mbega novuga ngo ni nk'ukwirega imbere y'Imana, ariko ukirega utabiretse, ukirega uvyicayemwo, ukirega ubigumyemwo. Ivyo bintu bibabaza Imana. Nshuti yanje mwene data, niba wihanye, twara na ya computer uvuga uti yemwe mwabantu mwe nimumbabarire, iyi computer nje nayitwaye kandi hengi ndayibagarukaniye, mungirira ikigongwe. Uko niko kwihana. Kandi ikindi naco, ugende upfukame bagusengere Imana yo mwijuru kubabarire. Hanyuma ikindi naco ni nk'ibyo nyene, hariho abandi bantu usanga ari amanyangeso mbi, ari abasambanyi tuvuge, ugasanga umugore n'umusambanyi yamakora ibintu bibi cane, hanyuma ugasanga acagenda akihana, yagiriwe ubuntu n'Imana, mpemu yera akagira ico amubwiye ati wacumuye, agaca agenda agapfukama akavuga ngo narasambanye, bakamusengera. Ariko ntaca agenda ngo abwire umugabo we ati wa mugabo wanje ntabara ngirira ikigongwe, naragucumuyeko, naragucumuyeko. Kuko Bibiliya iratubwira ngo umubiri w'umugore ni uw'umugabo wiwe, kandi umubiri w'umugabo ni uw'umugore wiwe. None rero mbwira ingene wovuga ngo wagiye gupfukama ngo Imana kubabarire, kandi utasabye n'imbabazi uriya muntu wakoreye ikintu kimeze kuriya. Washaka Imana yo iba yabibonye, kubuka ibikora iba yabibonye, ariko wa mugabo wawe nawe azi kuri umupfasoni mwiza, azi kuri umwizigirwa, azi kuri umuntu eka, ariko kumbe siko biri. Ndagenda umubwire kuri umunyamafuti, hanyuma kugirira imbabazi nawe uhindukira umuntu mwiza cyane. Haleluya. Biragoye, ariko mwijuru niko bimeze. Niko bimeze bene data, tugomba kwihana tukababera nkuko bikwiye, ntitwishushanye ngo tume abantu bagukunde, bakugirire confiance, bumve kuri umuntu mwiza kandi atariko bimeze. Ubwo nabwo nubundi bubeshi bwinyegeje, none bwo buzobukira gute kugira ngo wemeze abantu kuri mwiza kandi uri mubi? Ivyo nabyo uzovyihana sangapi, kandi uzovyihana kurinde. Mwene data, umve nkubwire, kwihana ntibibereye, kwihana nukwihana neza, wihane neza. Nkuko nakubwiye uriya muntu nabonye yarafise ishavu rinini, afise n'inkoni, nta n'amajambo yaronse avugisha, yabirukanishije inkoni, aravuga ati nta n'amajambo noronka mvugisha, kubera yuko avuze n'amajambo abantu boca bahagara kuri ya majambo ngo yavuze uko yavuze. Ariko yafashe inkoni, ninde ko atanumwe yahangaye kumwegera, canke ko bose baciye biruka barahindukira. None rero mwene data, umve nkubwire, nanje ndiko ndakubarira uyu munsi, iri jambo nirigushikeko, ni wihane neza. Yego, niba uri umugabo canke umugore, niba waratwaye ibintu by'abandi, ushobora kuba uri umugore wihanye, ariko uwo mugabo mwasambanye nawe yaraguhaye, yarakuguriye inzu canke yarakuguriye itongo canke yarakuguriye igiki, ku buryo bw'uko wa mugore we wundi ntavyazi, ariko wewe wicaye mu itunga ry'abandi, mu itunga ry'urundi rugo, kandi ukicara ukumva uranezerewe.
mu gihe ibyo bintu ni uriko urarya ivyamwa vy'ivyaha. Mwene da, uriko uragaburira abana bawe iki? Uriko urigaburira ibiki wowe ubwawe? Ndahindukira, hindukira ivya Satani musubize kwa Yesu. Harimo ibintu vyiza cyane kandi bimeze neza. Aha ngire ko ndababwira yuko Satani nta ciza atanga. Satani ni naho wobona umenga aragufashije, naho wobona umenga hariho ivyo uronse mu buryo bwa magendo canke mu buryo bundi, ndakubwiza ukuri arakuziritse, arakuboshe, kandi kugira ngo uvyikuremwo bizokugora. Kugira ngo uvyikuremwo bizogutwara inkomezi nyinshi ziruta izo wowe warakoresheje kugira ngo ubishikemwo. Umve rero, Satani nta ciza atanga. Ibyo byose wakoreye Satani nta ciza atanga, ahubwo arindire kugushira mu mutego wawo ndi wasawasawa, bice bigaragarira amahanga yose akwerekana ukuri. Ahubwo rero namavuga nti mwitange mwene da, mwitange, genda wihane. Genda wihane, usaba imbabazi uriya muntu, umubwira uti nukuri, akira ibintu vyawe. Namenye Yesu, akira itongo ryawe. Iri tongo ni iry'umuryango, ni iry'abana bawe n'umugore wawe na famiye yawe. Jewe ndakuyemo akarenge. Imana iguhezagire. Niwakora uko Yesu azoguhezagira kandi agufitiye byinshi, kuko nawe umaze kwiyandikisha mu rugo kwa data, nawe uri umwana mu bandi. Yesu arafise ibyo azoguha. Haleluya. Yesu arafise ibyo yageneye abana biwe. Reka gusakumba ngo ufatanye ubutunzi bwa Satani, ufatanye ibyo umwami aguhezagije byose ngo urundane. Ntibijana. Mwene data, reka ubu ni igihe dufise ciza cyo kuvangura ibyo umwansi tubiha umwansi, ariko ibya Kristo tubigumye. Yesu nahaga icubahiro. Nkiraho nyene hariho umuntu w'Imana umwe yigeze kumbwira ngo mbega Françoise, ngo none ibyo ngo mu gihugu canyu ngo uriko bavyigisha, ngo abakozi b'Imana biwanyu ngo nuko bavyigisha. Nca ndababwira nti ibi isa abantu babintumye, ni Imana yabimpishuriye. Iyo abari abantu babintumye nari kuza nje mu izina ry'abantu nkavuga nti ishengero rya naka ryarantumye rintumanye iri jambo. Ariko noneho sinigeze mvuga gutyo, naje kuvuga mu izina rya Kristo Yesu. Ndababwira nti ngibi ivyo umwami yampishuriye, nico gituma ndabizanye. Abo bantu baratangaye, kandi ndababwira nti umviriza ikindi, Satani nta ciza akorera, ntacakorera ubusa. Nutamwitanga we wazokwitanga, kandi Satani niyamara kukwitanga uzofata isoni utigeze. Ariko weho niwagenda ukihana, bizoba ari amahoro, uzoba werekanye yuko uri umuneshi, uri umunyenkomezi, kuko wagiye n'inkomezi zawe ukagenda ugasubiza ibyawe. Ariko nibagufata bakagufata mpiri, mwene da, Imana igutabare. Ikindi numva novuga, hariho ibintu bigoye kwihana nivyo, ariko uko bigoye kwihana navyo, ibigoye navyo tubwira Yesu, ariko ibyo dushobora turabikora. Hariho by'ukuri ibyo utoshobora gusubiza kuko bitagikunda. Tuvuge nk'akarorero, hariho ibyo uba warariye, tuvuge yarakugurira imodoka, hanyuma ya modoka urayigurisha, urayarya, amahera we ntayo ugifise, none mu gusubiza wogira gute? Urumva aho ntayo ugifise, ntabyo usubiza, nta bihari. Ariko icyo bikoze uragenda ukamubwira uti mbabarira, nukuri nakoze amakosa, bijya bintu wampaye ntibyari bikwiye, iyaba nari nkiyifise nayigusubiza. Atariko numva je regrette beaucoup kubona narakiriye ijya modoka. Ukabimubwira nawe akumva neza yuko utakibinezererewe naho byaheze. Imana nishimwe. Yeremiya rero, Yeremiya dusome Yeremiya igice ca 24, hariya ku murongo wa 3 turasoma mu izina rya Yesu. Duhere ku murongo wa 2 ngo igiseke kimwe carimwo insukoni nziza cyane zimeze nk'insukoni zera n'ingoga, ikindi giseke carimwo insukoni ziboze rwose
zitoribwa kubwo kubora. Maze Uhoraho arambaza ati ubonye iki ga Yeremiya? Ndamwishura nti mbonye insukoni nziza, ni nziza cane, iziboze ziraboze cane, ntizoshobora kuribwa kubwo kubora. Maze ijambo ry'Uhoraho rinza ko riti uku ni Uhoraho Imana y'Abisirayeli avuze, nk'uko umuntu yokwerekeza umutima kuri izi nsukoni nziza, niko nzokwerekeza ku Buyuda kugira ngo ndabagirire neza. Abo narungitse ari nyagano ngo bave aha hantu baje mu gihugu c'Ubukaludaya, kuko nzobaraba ryiza kugira ngo ndabagirire neza, kandi nzosubira kubagarukana muri iki gihugu. Nzobubaka sinzobasambura, nzobateragira sinzobarandura, kandi nzobaha umutima wo kumenya yuko ndi Uhoraho. Bazoba abantu banje nanje nzoba Imana yabo, kuko bazongarukanako umutima wabo wose. Imana ishimwe. Tubonye aha naho tubonye ingene Yeremiya yeretswe abona ibiseke bibiri byari biteretse imbere y'ingoro y'i Yerusalemu. Ivyo biseke bibiri ngo vyarimwo insukoni, ngo kimwe carimwo insukoni nziza kandi ngo nziza cane. Haleluya. Ngo ikindi naco carimwo insukoni ziboze cane. Imana rero iramubwiye ati nk'uko ubonye iki giseke kirimwo insukoni nziza cane zibereye ijisho, ngo uko niko nanje nzokwerekeza ijisho ryanje kuri aba bantu. Aramusobanurira ati nzoberekeza kwijisho. Namwe bene data murabizi, umuntu arabishije ijisho ikintu kibereye kurabwa, araraba mu maso hagaca akanezerwa iyo umuntu ariko arabona ikintu ciza. Ariko mwibuke iyo umuntu arabye ikintu kibi agira ngo ariko Yesu nahabwa icubahiro. Arambwira ati izi nsukoni nziza cane uku nyene zibereye kurabwa, niko nzokwerekeza amaso yanje n'ijisho ryanje ku bantu, ku Bayuda. Haleluya. Ngo kandi ngo nzobateragira sinzobarandura, nzobagirira neza. Mwene data umve Yesu Kristo uko akubwira, nawe wihanye ugarutse kuri Yesu. Kera wari wo gutabwa kubw'ibyaha wari warakoze, ariko uyu munsi kuko wagarutse kuri Kristo, nawe waca kuraba ryiza, akakuraba ryiza, akaguhezagira, akaguha umugisha. Ariko ijambo ry'Imana ryavuze ngo insukoni nziza kandi nziza cane nizo zonyene zibereye kurabwa neza. Ndakubwira mu izina rya Yesu, niba uri mwiza ube mwiza cane, niba ukora ukore neza cane. Haleluya. Aka kantu ntikapfuye kuja ko gusa, aka kantu karatandukanye cane n'ikintu c'akazu yazi. Niba amazi aturira naturire gose biboneka ko aturira, niba konje naho nakonje cane. Ibintu muri iki gihe ntidukwiye kugira ibintu vy'ubusukirane. Oya, Imana irashaka ko ikintu gihagarara mu kibanza cacu. Niba uri mwiza ba mwiza cane, niba uri mubi ba mubi cane. Imana idufashe. Aravuga rero ngo ngo nzobateragira. Haleluya. Ngo nzobateragira, ngo kandi ngo sinzobasambura. Hariya ku murongo wa 6, ngo kuko nzobaraba ryiza kugira ngo ndabagirire neza, kandi nzosubira kubagarukana muri iki gihugu. Nzobubaka. Imana ishimwe. Ndakwifuriza mwene data Imana ikubake. Hahandi Satani yari yagusenyaguriye, Mwami Imana nakubake. Imana ishimwe. Hari byinshi watakaje mu gukorera Satani. Hariho byinshi waratakaje ubwizigirwa bwawe, waratakaje ubuntu bwawe, waratakaje byinshi mu gukorera Satani, watakaje byinshi. Ariko Yesu Kristo umugarutseko, ukamugarukako neza, ngo nawe ngo acasubira akakubaka. Yesu ntiyagutaye, ariko Yesu arakugomba kongera kukugirira neza.
Imana ishimwe. Ngo sinzobasambura, haleluya. Data ntazogusambura, ahubwo azokubaka rwose ushimangire, mbere ubwiza bwabo buzoruta ubwa mbere. Yesu nahabwa icubahiro. Yongo kandi nzobaha umutima wo kumenya yuko nduhoraho. Imana ihabwa icubahiro. Hari ibyiza byinshi Yesu yabikiye abantu batunganye bagenda neza nk'uko Imana ishaka. Ku murongo w'8 naho aravuga ngo iki? Ngo kandi ngo nk'uko bata insukoni ziboze bakazita ataco zimaze, ngo zitoribwa kubwo kubora, ngo niko nzota Zedekiya umwami w'Ubuyuda, abaganwa biwe, amasigarira Yerusalemu asigaye muri iki gihugu n'abagiye kuba mu gihugu c'Egiputa. Nije Uhoraho nabivuze. Mbere nzobatanga batereranwe ijya nino mu bihugu vy'abami bose bo mw'isi, ngo ndabagirire nabi. Bazoba igitutsi, iciro ry'imigani, agatwengo, ibivume. Ahantu hose nzobirukanira. Umviriza, ngo insukoni ziboze nazo kurya zitabwa ataco zimaze, niko umwami azota abantu banka kwihana bakagendera mu budadarare bw'imitima yabo. Ngo Uhoraho azotuma birukanwa, ngo bagende baratereranwa hirya no hino. Mwene data, reka twigarukire ku mwami wacu. Aha hariho umuntu yavuzwe yitwa Zedekiya umwami w'Ubuyuda. Uyu mwami Zedekiya hari ibyo yari yakoze bibabaza Imana, bituma rero Imana ishangashirwa, iramutanga, imwirukana mu maso hayo, ituma ajanwa ari nyagano, ngo aja atereranwa mu bindi bihugu. Abantu bose hagiye bamuhuraho, abandi nk'uko Imana yari yaravuze. Mu birabe muri uyu murongo, Imana ivuga nk'Imana. Ibi byabaye kuri aba bantu, natwebwe n'uyu munsi niko bimeze. Yesu Kristo ntakunda abantu bagendera mu nzira zibiri. Yesu Kristo ntakunda abantu bihana imirenzako. Yesu Kristo ntakunda abantu bakomanaza imitima yabo. Ndakubwiza ukuri mwene data, iyi Mana dusenga ni Imana iri juste, ni Imana ikomeye, ni Imana iciza igororotse. Ntubone ngo Imana irihoreye, ntihoze. Irazi ibyo yakubariye kandi irazi n'ingene wayishiye mu mutima wawe. Irazi ibyo yakubwiye kandi irazi n'icyo wabikoreye, n'ingene wabikoreye akazi. Nuko rero nje kukuburira nk'uko Yeremiya yaje kuburira aba bantu. Yeremiya yarabwiye ati babarire, ti nk'uko insukoni ziboze kandi ziboze cyane, ata muntu yozihereza ijisho, akamaro kaza ari gutabwa. Niko n'aba bantu bagenda nk'uko bidakwiye, babwirwa kwihana bakanka, babwirwa icyo babwirwa gukora cyose bakagipinga. Data wo mwijuru ntazobirekeza gutyo, kuko si umwana w'umuntu. Umuntu kumbure yo kwigarura canke umuntu kumbure byo namunanira gushitsa. Hari igihe umuntu ashaka kudesida gukora ikintu kibi cyane, ati nakaje nzomugira ukunuka, ariko kubikora bikakunanira kuko nta bushobozi ufite bwo kubikora. Ariko Imana yoyo, mwendenda ndakwinginze uciye bugufi imbere y'Imana. Umuntu w'umuhinga ninde niyige gushira bugufi Imana, kuko Imana si umuntu ngo have uvuga uti ntibibona ntibyumva. Oya, Imana irabyumva kandi irabibona. Ariko igikwiye niki? Igikwiye nuko umuntu yogenda neza nk'uko Imana ishaka. Yaraye amajambo bene data na habo kuvugana namwe, ni wihane neza. Nk'uko aba bantu bari bagiye kwihana canke guta imyavu, bari bagiye kwitaha atariho, canke bari bagiye kwikora ukutariko, natwe uyu munsi twige kwihana neza. Kwihana neza ni iki? Ni ukwatura ibyaha byawe wakoze, hanyuma bakagusengera Imana. Ari ibyo gusubiza, ari ibyo ukwiye gutunganya nabyo ukabitunganya, ari ukwiye gushikira ukamushikira, ari ibyo ukwiye kugushyira mu nzira ukabishiramwo. Ariko ntiwiremeshe upfa kwihana nkaho umenya uri kurafenta Imana. Imana ntibayifenta, Imana ntibayibesha. Kandi ntukiyengeza abantu
kuko abantu baba bataco bukugirira, ariko ucire bugufi Imana kandi uyubashe. Ubwo uyubaha ku munwa, uyubahe no mu mutima, kuko ari byo vyiza kandi bitunganye. Imana Data ibagirire neza. Yari iryo jambo nagomba kugusangira namwe, ngo isuko ni nziza kandi nziza cane, ngo Uhoraho azishira kwa maso, ngo kandi akazigirira neza cane. Ivyiza vyose akabizana kuri abo bantu bagereranywe n'izo sukoni nziza cane. Ariko abo bagereranywe n'isukoni mbi ziboze, ngo akamaro kazo no gutabwa. Nukuvuga ngo iki nukujanwa mu vyago bikomeye cane, ingaruka yo kutubaha Imana, ingaruka yo kutareka ivyaha, ingaruka yo kugarariza Imana, byose bice biza kuri abo bantu aba bagereranywa n'izi sukoni ziboze kandi ziboze cane. Nuko nakwifuriza kugereranywa n'izi sukoni nziza cane, kugira ngo Umwami Yesu Kristo ashishikare kukubaka, ashishikare kuguteragira, ashishikare kugusiga amavuta, ashishikare kukuvana mu bwiza kujana mu bundi, ashishikare kukubakira hahandi umwansi yari yagusenyeye. Umwami Yesu Kristo ashishikare kukwambika ubwiza bwayo. Kandi nawe mwene data wanka kwihanuka ugakomantaza umutima, umenye ko ataciza kikurindiriye, ariko shiti ico kubera ciza nuko woca bugufi imbere y'Imana ukihana, nawe Uhoraho akakurabagiza. Nuko Imana y'ububasha ibahezagire mwese. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Inomero za telefone ni +46 768 0065 46. Imana Data ibahezagire. Ni ishene tuvugira ko ni ishene Habonayo. Ni wihana wihane neza, Imana iguhezagire. Data urakoze kuko uri mwiza kandi uri mwiza cane Yesu. Haleluya, uri mwiza cane Yesu. Wowe ntugomba ko dupfa ibintu uko tubikoze, ufise urutonde rwiza wageze ko ibintu byose bikorerwamwo, none nuhabwa icubahiro. Nuko Mwami Imana udufashe kwihana kandi udufashe kubireka. Mu izina rya Yesu udufashe rwose Mana kugenda nk'uko ushaka. Ariko Satani we agomba ko twama iminsi yose turiko turafenta, turiko turakora ibintu bitaduvana mu caha, ahubwo bidutuma tubigumamwo kandi tukabigumamwo twitwa ngo twarihanye. Utubabarire, uducire inzira Mwami Yesu, kugira ngo umuntu akugarukeko kandi akugarukeko wese. Twanse Satani n'ibikorwa vyiwe, turiko turadevoira ibikorwa by'umwansi vyose, kugira ngo bikunde Mwami Imana abantu bawe bandikwe mu gitabo c'ubugingo. Urakoze kuko uri Umwami utugiriye neza, ni mu izina ryawe ryera Yesu. Amen. Haleluya.